Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku kigabane cyaho cya 21 kuva ku karongo ka 37 kugeza ku karongo ka 40. Duca tuja ku kigabane cya 22 kuva ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka 5. Ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo Paulo yiburanira imbere y'Abayuda. Agira yinjire mu kirimba, Paulo abwira umukuru w'umugwi w'abasirikare ati: "Wondeka nkakubwira ikintu." Urundi ati: "Wakabaye uzi Ikigereki? None nturi wa munyamisiri yagumura igihugu muri iyi misi akagira ko akajana abantu 4,000 by'abicanyi mu bugaragwa?" Paulo amwishura ati: "Ndi umuyuda w'Itarasi mu Busiriya, igisagara rurangiranwa. Mugabo ntabara unkundire hagire ico mbwira iryo shengero." Amurekuye Paulo ahagarara ahakirurutse ya mama abari aho, haca haba agacerere keshi. Paulo nawe aca ababwira mu rurimi rw'Igihebreyi ati: "Bene wacu namwe bakurambere, nimunyumvirize nanje nitakambire." Bumvise abavugisha mu rurimi rw'Igihebreyi, baca barushirizaho gutekereza. Paulo aca avuga ati: "Jewe ndi umuyuda navukiye Itarasi mu Busiriya, ariko narerewe muri iki gisagara. Gamariyeli niwe yanyigishije ibyo gukurikiza itegeko ry'abasokuru uko ryakabaye, kandi na jewe nari mfise umwete mwinshi mu by'Imana nk'uko namwe mwese mumeze muri iki gihe. Ni jewe namye mpama abakurikira inzira ya Yezu, nta bagabo nta bagore narababoha nkabata mwibohero. Mbere umuhereza nk'uka mukuru aranshingira intahe, cyo kimwe n'abagize inama y'abakurambere bose. Maze kuronka amakete bampaye, naciye ngenda i Damasi kuboha bene wacu bariyo, ngo ndabazane i Yerusalemu babahane." Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen, amen. Bene wacu muri Kristu Yezu, hari haciye umwanya utari muto tutariko turazirikana iki gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa, ariko murazi twahereye ku ntango. Abo twatanguranye twagihereye ku ntango tugejeje kuri 22. Rero tugiye kubandanya, byagiye biterwa nuko nagiye fata ingendo. Ijambo ry'umutwe rero turazirikana canke twisunga riravuga ngo Paulo yiburanira imbere y'Abayuda. Paulo yiburanira imbere y'Abayuda. Muzi neza ko twariko turazirikana ibijanye na Paulo kuntu muri za Efeso aho yagiye ahura n'ibigeragezo, abantu bakagumuka bagashaka kumwica, ahandi agakubitwa. Rero twibukanye ko hari n'ahandi bamubwiye ati, abavugishwa canke abahanuzi b'Imana bamubwiye ati, "Urinze uji Yerusalemu baraza kukuboha, bazokwica urupfu rumeze uku n'uku." Bamwe ati ntujeyo, ariko Paulo akavuga ati, "Ntegerezwa kugenda, ishaka ry'Imana rizoranguke nk'uko Imana ibishaka." Haleluya, amen.
reka rero tubandanye twumva ingene Pawulo byagiye bimugendera mu ivugabutumwa mu gukora igikorwa cy'Imana. Gukorera Imana ntibiba byoroshe bana b'Imana, no gukomera. Akarongo ka 37 kavuga ngo agira yinjire mu kirimba, Pawulo abwira umukuru w'umugwi w'abasirikare ati agira yinjire mu kirimba, Pawulo abwira umukuru w'abasirikare. Twibukanye ko audio canke video twaheruka yari ku kigabane cya 21 kuva ku karongo ka 27 ya umutwe w'ijambo twabonye ngo Pawulo afatirwa mu ngoro y'Imana. Pawulo yari yafatiwe mu ngoro y'Imana, hanyuma arakubitwa, bamukubise cyane, bari hafi kumwica, bagomba kumwica. Haba abagenda guhamagara umukuru w'abasirikare, hanyuma rero baravuga ati nimureke kugira ntiyicwe. Ubwo rero ku buryo bagiye no kumujana kirimba aho yagomba gucirirwa imanza cyangwa urubanza, barinze kumuterura kubera inkoni bari bamukubise. Imana yo mu ijuru idutabare cyane. Turabandanya. Wondeka nkakubwira ikintu. Pawulo rero yasabye uwo mukuru w'abasirikare ngo abanza mureke agire icyo amubwira. Ubundi ati wakabaye uzi ikigereki. Uwo mukuru w'abasirikare arabaza Pawulo ngo burya wokabaye waruzi ikigereki? Kubera umukuru w'abasirikare yumva ko Pawulo ari umunyamahanga, yumva ko ari cyaduka, ntiyumva ko Pawulo yobazi icyo kigereki canke ngo uvuga ururimi rumwe. Yibaza ati biraza gusaba duhiga umu interpreter cyangwa umuntu mu kuza kuyibohora, birasaba ko haboneka umu interpreter. 38 havuga ngo none nturi wa munyamisiri yagumura igihugu muri iyi minsi, akagira ko akajana abantu 4,000 by'abicanyi mu bugaragwa. Uyu mukuru w'abasirikari jana we yumva ko uyo ari umunyamisiri, kandi akumva ko Pawulo ari umukuru w'abicanyi, ari we yoroganiza baza kwica abandi. Aha rero ngo yabajanye mu bugaragwa. Reka tubandanye. 39 Pawulo amwishura ati ndi umuyuda w'Itarasi mu Busiriya, igisagara rurangiranwa. Pawulo aramubwira ati, Pawulo ariko arisigura ko ari umuyuda w'Itarasi kandi ko ava mu gisagara rurangiranwa kizwi no mu isi. Rero murazi dufatiye nko mu Burundi, umwana yavukiye Bujumbura niwavukiye mu byaro sicyo kimwe, cyangwa umwana yavukiye Bujumbura akahakurira niwavukiye Ngozi cyangwa Muyinga, usanga batandukanye. Cyane se iyo bageze ahantu bisigura, uwavukiye Bujumbura cyangwa wakuriye Bujumbura arumvwa cyane gusumba wavukiye mu byaro. Imana yo mu ijuru idutabare cyane. Pawulo ariko arisigura ahantu yavukiye, ko yavukiye ahantu mbega ngo hiyemera mu gisagara gikomeye. Mugabo ntabara unkundire hagira icyo mbwira iryo shengero. Pawulo asabye mukuru w'abasirikare ngo mukundire, amwumvirize, amuhe amahirwe, amuhe umwanya wo kugira icyo abwira rya shengero ryose. Twabona ryariko ryagumutse rivuga ko Pawulo ari uwo kwicwa, Pawulo ari umugome, Pawulo ari uwo kwicwa. Rero Pawulo ariko arasaba ujya mukuru w'abasirikare yamutabaye bagira bamwice, kugira agira ijambo abwira iryo shengero ryariko riramutoteza. 40 aravuga ngo amurekuye Pawulo ahagarara akirurutse yamama abari aho, haca haba agacerere. Ibi biratahuritse keshi. Pawulo nawe aca ababwira mu rurimi rw'ikigereki ati
amurekuye amuhaye umwanya kugira agire icyo avuga, Pawulo yari yisanzuye hanyuma afata ijambo kandi ngo acavuga mu rurimi rw'ikigereki, mu rurimi bumva, mu rurimi bidasaba kurondera interpreta. Pawulo atangura kuvuga, reka twumve amajambo Pawulo yavuze, kandi twibukanye ko Pawulo ni wa wundi yazarahama abakristu abatoteza basubira, hanyuma Yesu akamufatira mu nzira ariko araja kwicisha abakristu. Rimwe haravuga ngo bene wacu namwe bakurambere nimunyumvirize nanje nitakambire. Mu mvugo nziza cyane, rega hariho n'abantu batazi kwicisha bugufi, ariko mu mvugo nziza cyane ngo bene wacu, bene wacu barabo basangiye se na nyina, barabo kwa se wabo canke kwa ba nyirasenge na ba nyinabo. Oya, abantu bose turabavukanyi bana b'Imana, abantu bose turabavukanyi, dukwiye gukundana nk'uko Yesu Kristo yadukunze. Aca bugufi bene wacu namwe bakurambere nimunyumvirize nanje nitakambire, nanje nivugire, nanje mvuge ikiri ku mutima wanje. Kabiri, bumvise abavugisha mu rurimi rw'Igihebreyi baca barushirizaho gutekana. Pawulo aca avuga ati ngo bumvise abavugisha mu rurimi rw'Igihebreyi, bumva ko ariko aravuga ururimi bumva basangire, barushirizaho gutegana kugira umwe wese yumve icyo avuga. Igihe bari bamufashe, bamwe bapfa kugwa ko bakubita kubera umugumuko, batanumvise icyo bariko baramuhora, ari kwa kundi ko kumva gusa ngo nimuze murabe umuntu yaragumutse, yaragiye Efeso aragumura abantu, none yaje ngaha ariko aratuka igisagara cyacu, ariko aronona imana zacu. Ibintu nk'ibyo, umwe atora ibuye atera, uwundi ushoboye anotora ikofe. Ariko bana b'Imana tuze turirinda kuja mu bintu by'imigumuko. Kugumuka si byiza, imigumuko si myiza. Igihe cyose uzobona abantu bariko baragumuka, urabaca kure, ariko ubishoboye ubahanure, mugabo nukuraba inzira uri kurabahanuramo batazohava baguhitana. Mugabo ndagusabye muntu uzi ko usenga wubaha Imana, niwe wabona ibintu by'abantu bagomba kugumuka canke bariko barapanga imigumuko, uriruka uhunge ubice kure. Turabandanya, yivugire nawe agira icyo avuze. Tuje kuri gatatu, kandi bana b'Imana ahantu kuri gatatu rero harakomeye, jewe niho numva hanankoze ku mutima cyane. Haravuga ngo jewe ndi umuyuda, aravuga ati kwa umuyuda navukiye Itarisi mu Busiriya, arasigura ahantu yavukiye, ariko narerewe muri iki gisagara. Ngo ariko yarerewe muri Nyagisagara, ariko avuga ati navukiye ahantu hakaze, ndi umuyuda, ndazi ururimi, ibintu nk'ibyo. Gamariyeli niwe yanyigishije ibyo gukurikiza itegeko ry'abasokuru uko ryakabaye. Aha rero niho nshaka twumvirize neza, tuhategere, tuhatega amatwi. Ngo Gamariyeli niwe yamwigishije Gamariyeli niwe yanyigishije ibyo gukurikiza itegeko ry'abasokuru uko ryakabaye. Gamariyeli niwe yamwigishije amategeko y'abasokuru babo, gukurikiza itegeko ry'abasekuru uko basekuru bari barashinze amategeko. Aho naho rero duce tujye mu mategeko ya kera, uko basokuru cyangwa uko Musa bimwe yari yarabipanze. Rero uwo Gamariyeli yarigisha abantu, nawe Pawulo yaba mu bambere cyangwa Sawuli yaba mu bambere mu gukurikiza ayo mategeko. Ry'Imana uko byakabaye.
kandi na jewe nari mfise umwete mwinshi mu by'Imana nk'uko namwe mwese mumeze muri iki gihe. Ngo nawe yari afise umwete mwinshi mu by'Imana ngo nk'uko namwe muri iki gihe. Amajambo akomeye tugomba kumara kwa kanya bana b'Imana. Muri iki gihe natwe abantu benshi tugendera ku mategeko abandi bantu batuzanira bakakumvisa ngo genda uko. None se Gamariyeli ibyo yigishije ba Pawulo n'abamukurikirana kwari ukuri? Gamariyeli yabigisha kumva ko Yezu Kristu atari umwana w'Imana cyangwa atari Imana. Gamariyeli yabigisha ko kubona umuntu avuga Yezu ari uwo kwicwa. Gamariyeli yabigisha ko Imana, yego yarigisha Imana yariyo, mugabo hari ibintu byinshi Gamariyeli yabahubisha atabemerera, kuko urumva Gamariyeli ntiyemeza Yezu, ntiyakunda Yezu. Niyo mpamvu rero dukwiye kuraba neza. Hariho abantu batubwira ibintu by'ijambo ry'Imana bakakumvisa neza ijambo ry'Imana, mugabo ugasanga rikarakebera ko Yezu Kristo atari umwana w'Imana cyangwa ko Yezu Kristo atari Imana. Kandi tuzi ko Yezu Kristo ari we Mana yigize umuntu mu nda ya Bikira Mariya kugira noneho abantu natwe atwigishe kugira barabe ko abantu twoja ku murongo mwiza, twoba abantu bazima. Rero Gamariyeli akumva ko ata muntu akwiye kwemera Yezu. Dukwiye kumva Imana, mugabo ntitumve iyo Mana icyo yatumariye yemeye kuva mu ijuru ikaza kubana natwe. Pawulo rero yari yarigishijwe ko uwo Yezu atabaho, uwo Yezu atari Imana, mbese ko uzovuga Yezu wese akwiye kwicwa, akwiye guhanwa. Muri iki gisomwa nyene hariho ahantu tuzobona Pawulo ariko aradusigurira, ni kubera nyene tugenda duca mu bice kugira dushobore kuzirikana twitonze. Rero turabe neza abantu batwigisha umuntu azakubwira Yezu si Imana, Yezu ntakwiye gupfukamirwa, Yezu n'umuntu twitonde. Ni nka bantu usanga bavuga ngo Bikira Mariya Bikira Mariya ntateka afise, ngo nibahasha Yezu yaciyeko cyane yaciyemo, ariko ibyibahasha n'urupapuro nta ukwiye kugira iki kubijako cyane. Kwanza nibahasha afise agateka, kuko kijya gituma bafata ibahasha bakayishiramo rujya rupapuro ijya kete, nuko bazi ko niyo bahasha ifise agaciro. Ariko ibyo jewe sibyo ndiko cyane, ariko niko ndavuga ati nyimba Bikira Mariya yaratwaye Yezu mu nda yiwe amezi 9 akamubyara akamurera gushika habambwa ku musaraba, na Yezu bwiwe akavuga ati muvyeyi nguwo umwana wawe. Nukuvuga yuko abaje abagwanya Bikira Mariya ni nkaba bagwanya ibyo Pawulo yavuga, ni nkaba bari Gamariyeli bigisha ko atakwiye kuvuga Yezu. Ese nyimba nkabo barigisha ko Yezu adakwiye kuvugwa, Bikira Mariya wewe bamuikihe kibanza? Ubwo rero novuga ati mwiki gihe turabe inyigisho zihari, turabe abavuga ati Yezu n'umwana w'Imana mugabo si Imana, cyane turaba batandukanya Yezu na Bikira Mariya. Rero turaraba nyimba ko abantu bariko barigisha iby'ukuri, na cyane ko gigihe ho ibereye amadini menshi yo kwironderera amafaranga yo mu mifuko cyane y'ubutunzi. Imana dutabare cyane. Rero
turabonye Pawulo yiyemerera ko Gamariyeli ari we yaramwigishije iby'amategeko ya ba sekuru, iby'imigenzo ya ba sekuru, kandi ko nawe yabikurikiza. Hanyuma turabandanya, reka tuje kuri 4. Ni jewe namye mpama abakurikira inzira ya Yezu. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Ngaha Pawulo rero atanguye kubisigura ngo ni jewe namye mpama abakurikira inzira ya Yezu. Pawulo ahama abakurikira inzira ya Yezu, kandi Gamariyeli yari yaramwigishije ko akwiye kubaha Imana no gukorera Imana. Aho Pawulo yaba ari karigisha canke yari karatoteza abakurikira Yezu, yumva ko Imana imukunda, yumva ko Imana iri kiramushima. Niyo mpamvu dusanga rimwe na rimwe keshi mbese abantu twibwira ngo turiko turubaha Imana, turiko turatuka Bikira Mariya canke turiko turatuka Yezu, tukumva turiko turihenda cyane. Hari muri misi no hava nteba nzobigaruka kibyo nagira mvuge. Nta bagabo nta bagore narababoha nkabata mwibohero. Wenyene yivugira ati baba bagore bose yarababoha akabata mwibohero. Iyumvire abantu baba bikundira Yezu, bazi ko Yezu yabambwe, bazi ko yaducunguye. Mugabo Pawulo canke se Sawuli akabafata akababoha, akabagirira nabi, akabaja kubapfunga no kubata mu gasho. Bana b'Imana rero, gukorera Imana ni ibintu bitoroshe, ariko abakomeye muri Yezu Kristu rugukomera. Ni wabona bariko baragutoteza ngo wavuze Yezu canke wavuze Bikira Mariya canke uri kuravuga ijambo ry'Imana, wowe komeza wisengere kandi ntucike intege, kubera hari byinshi byo duca intege. Turabandanya. Mbere umuhereza nkuka mukuru aranshingira intahe. Umuhereza nkuka mukuru ngo arashingira intahe Pawulo, kuko umuhereza nkuka mukuru ari we yahora akazi Pawulo. Umuhereza nkuka ni nka pasteur, ni nka padiri, ni nka shehe, nibo baza bahereza Pawulo akazi ko kuza kugirira naba abakristo. Uwo muhereza nkuka mukuru rero yarazi neza ibya Pawulo. Cyo kimwe n'abagenzi, cyo kimwe n'abagize inama y'abakurambere bose, maze kuronka makete bampaye, naciye ngenda i Damasi kuboha bene wacu bariyo ngo ndabajane i Yerusalemu babahane. Pawulo ariko arasigura neza ingene byari byagenze. Abahereza nkuko abakuru, abashinga ntahe bitwa ngo n'abashinga ntahe bazi iby'Imana, bakorera Imana, baha makete Pawulo, bamuhana n'abantu isinzi kugira bashorere abajane i Damasi, abajane i Yerusalemu kugira baze guhanirwayo. Durasubiramwo. Maze kuronka amakete bampaye, naciye ngenda i Damasi kuboha bene wacu. Bana b'Imana yivuge ngo yaciye ngenda i Damasi kuboha bene wabo. Ibaze nawe kuboha mwene wanyu, kwicisha mwene wanyu, umuziza kubera mutasangiye idini, umuziza kubera mudasangiye ukwemera. Ibaze bana b'Imana, mu gihe nirengagije iby'abahutu n'abatutsi n'abatwa mu Burundi. Ibyo rero kwanza sinkibyirengagije kuko Yezu ampaye kubivuga. Rengera ibyo kuvuga ngo ujya n'umuhutu ujya n'umututsi cyangwa ujya n'umutwa. Rengera ibyo kubona ujya n'umukene ujya n'umukiri ujya. Abantu bose turi bene wacu, turavukana, twese turi bene Adamu, dukwiye gukundana, dukwiye kubahana. Mwacaza kuboha bene wabo i Damasi, bariyo ngo ndabajane i Yerusalemu babahane, kugira abajane i Yerusalemu bagende kwicwa, bagende gukubitwa, bagende gupfungwa. Bana b'Imana rero murumva ko ntibyari byoroshe. Pawulo rero yari karisigura
reka tugeze ngaha ariko turacyabandanya. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.